canke mwaramutse bivanye naho muri ko murumviriza radio Peace FM ryugaruka munherereye radio mushaka kuyumva kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu muce kuri wesatu akaburungu radio Peace FM akaburungu kome turi kwigenekerezo rya 13 ntwarante mwaka 2024 ngize ngingo nkuru zigize amakuru y'uno munsi. Umuyabaga kiri muto yaraye yiciwe mu gihugu ca Mozambique imaputo agandaguwe n'umugabo w'umufasoni yahora agendana n'uwo mugore w'umupolisi muri ico gihugu. Ibiturire birangwa mu butungane birahagaritse umutima inama nkenguza amateka bakaba batanguje urugamba rwo kugwanya iyo ngeso bahereye mu mashengero. Umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi yari yataye uruyoya rukivuka muri iyo kaminuza nyene yashikirije ubutungane ni mu gihe uwamuteye nda we yidegembya. Nayo abakomoka mu migambwe itavuga rumwe n'umugambwe sendeze FD uri ku butegetsi bavuga ko baburabuzwa mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi basaba gufatwa nk'abandi barundi bose mu budasa bwabo. Kuri utwa bateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Umanaraje wa Geoffrey Karangwa ngirende yabashikirize nk'aba ndiko ndafashwa na Shani Ntarizwa mu buhinga bw'ivyuma abatumviriza bakoresheje amatelefone n'abari ku rubuga rwa YouTube mwese tukaba tubahaye ikaze. Radio Peace ipamusanze ari mbi cyangwa yatsinze amatora yatsinzwe mu matora gacuzo kagira kumbure bibi bisumbirije ibyo iprona yaho rigira ni novuga ko ari bibi bisumbirije mugabo Frode yatwaye amezi atatu yatwaye amezi atatu ubutegetsi bwa gisirikare burayitembagaza. ndafise itangazo nari ndavuga ati kuvubu zambo ntari guciriye warumba ni mwabivuga nakure turahaza ubonte kajenga heza nakwitoze warumba ngo mvuge basi banda aho ngiye ntusanga bivuga sinarinda guhaye ijambo sije ndanaritanga ngaho. Nari nabibabwiye havugwa umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi yavyaye uruyoya araheza acaruta muri ico kigo ca kaminuza yo kumutanga nyene gukora ico caha ngo basanze ari umwigeme yabangaho nyene muri ico kigo ca kaminuza yiga muri campus Rohero IPEA mu gisata c'icongereza mu mwaka wa gatatu nkuko bishikirizwa na Gaston Uwimana jeje umutekano mu bigo vya kaminuza. Nkuko abandanya bishikiriza ngo uwo mwigeme wenyene ariyemerera ko ari we yakoze ico caha ariko ntasigura icabimuteye, akaba yahavuye ashikirizwa ubutungane kugira ngo habandanywe amatohoza. Ahanura abanyeshure ko bogendera ubuntu bakirinda kuja mu ngeso z'ubushurashuzi bishitse naho bakareka umwana akabaho. Mwomenya kandi ko umuhungu yari yamuteye nda na wenyene yafashwe kumvuza amatohoza ariko we akaba yahavuye arekugwa kuko ngo mu bisanzwe atashaka ko iyo nda ivamwo. Mu gihugu ca Mozambique havugwa urupfu rubabaje rw'umurundi avuka mu ntara ya Gitega Eliezer. Amakuru dukesha bimenyesha makuru bikorera muri ico gihugu avuga ko urupfu rwa Eliezer Nkunzimana umurundi w'imyaka 27 yaba mu gisagara ca Maputo muri Mozambique. Amenyesha ko Eliezer yishwe hirya yejo kwigenekerezo rya 11 ntwarante mwaka wa 2024 mu gihe yaragiye kuramutsa umwigeme bakundana muri ico gihugu asanga hari uwundi mugabo yubatse yari yamaze kuhamutanga. Eliezer ntiyarazi ko umukunzi wiwe yarasanganywe uwundi mugabo basanzwe bakundana. Eliezer yabaye acinjira mu nzu wa mugabo aca amucumita imbugita mu nda. Eliezer Nkunzimana yaciye asandaba. Ikinyamakuru cyo muri Mozambique canditse iyi nkuru kivuga ko Eliezer Nkunzimana ari mwene Nkunzimana Evariste na Nduwimana Nosiate, kikavuga kandi kari umurundi yavutse muri Mukakaro mu mwaka wa 1996. Umukunzi wiwe Delicia de Gloria Jorge Antonio
umwigeme w'imyaka 23 asanzwe ari umupolisikazi muri ico gihugu nyene ca Mozambique. Ikiziga ca Eliezer Nkuzimana kikaba caciye kijanwa mu buruhukiro bwa Hôpital Centrale y'Imaputo, umugwa mukuru wa Mozambique. Igitegaho basaba ko hofatwa ingingo ku badandaza umubiri basigaye babaye ndanse muri ico gisagara. Mu nama yahuje abahurikiye mu mugwi uhurikiyemwo bose ujeje gucungera amahoro n'umutekano muri komine Gitega kuri wa 13 ntwarante umwaka wa 2024, bimwe mu bibazo byashikirijwe muri karite y'Amagarama harimwo ikibazo c'abadandaza amagara. Urongoye yo karite avuga ko abo badandaza umubiri batonda umurongo ku mugoroba, akagira makenga ko bashobora guteza umutekano muke. Agasaba ko bokwegeranywa bagahabwa impanuro canke bagasubizwa iyo baje bavana cane ko benshi usanga arabaje bava ahandi. Pierre Gahungu ahagarariye amategeko muri komine Giheta nawe asaba ko iyo ngeso mbi yotuzwa kuko n'amategeko ngo arahana abahuza ibitsina batandukanye. Pierre Claver Rushimana umunyamabanga ntahegayezwa wa komine Gitega ngo ntivyoroshe gutuza abo bantu, narijya umwenegihugu wese arekuriwe kuba ahashatse mu gihugu ciwe, ariko komine iriko iragerageza kuza irabashira mu makoperative gutyo bakora ibikorwa bibateza imbere bahebe iyo ngeso mbi. Ahamagarira abajejwe intwaro bo mu makartier atandukanye kuza barabegera babahanura. Inama nshingamateka y'u Burundi ngo iraraje ishinga n'ingene abaca imanza za ngondagonde n'abarya ibiturire nka bose baca bahurira mu mashengero y'Imana. Ivyo byaraye bishikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka mu kiganiro yari karagirisha abaserukira amadini n'amashengero atandukanye. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Albert Maheke. Ku munsi w'ejo igenekerezo rya 12 ntwarante umwaka wa 2024 aha mu gisagara ca Bujumbura neza mu nyubakwa za Royal Palace harabereye ikiganiro hagati y'inama nkenguzamateka hamwe n'abarongoye amadini n'amashengero yaha mu Burundi. Umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Nzohagera ari nawe yaremeje ico kiganiro yaravuze amajambo akomeye hadakundwa kuvugwa n'abari ku butegetsi bwa CNDD-FDD, inyuma yo kuvuga ko abacamanza batari bake ubasanga mu mashengero ariko bukeye bakaja kurya imanza no guca izangondagonde. Yahamagariye abarongoye amashengero n'amadini kwitwararika baza amashengero yabo mu kubibutsa guharanira ubutungane no kubishira mu ngiro mu guca imanza. Emmanuel Nzohagera yabandanije amenyesha ko abacamanza batakirangura neza amabanga bajejwe yo gutunganiriza abanyagihugu. Ubu ngo abanyagihugu basigaye baja kwitura umukuru w'igihugu, ati akarenganyo karabaye ndase mu gihugu kandi amasengero yama yuzuye. Uwo mukuru w'inama nkenguzamateka yasavye abarongoye amashengero n'amadini guhindura imitima y'abacamanza barenganya mu guca imanza zitarizo kugira ngo bagendere mu ishaka ry'Imana, aribwo butungane butunganiriza bose bukazira akarenganyo. Abanyamashengero bashoboye kuganira na Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka bamenyesha ko ivyo Emmanuel Nzohagera yabaganirije vyose ari ukuri kandi bazogerageza nubwo leta ari ifise uruhara rukomeye mu kurwanya igiturire no mu gushiraho ubutungane kuri bose. Abandi bavuze ko umutegetsi na leta yo ikibura kubikorane yama yatunganije kuko bimaze kugaragara ko hataco bihindura atari gusesagura ubutunzi bw'igihugu. Albert Maheke urakenuye. Imyidogo ni myinshi mu banyamigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi, hambavu y'abanywanyi b'umugambwe CNL bo mu ntara zitandukanye n'abanywanyi b'umugambwe Iprona. Ibintu si yororo. Bamwe mu banywanyi ba Iprona bo ku mutumba Buheka zone Kazira Abageni komine Nyanzarake intara ya Makamba bidogera abajeje intwaro n'imbonera kure ko baba burabuza mu bikorwa byabo bya politike. Inkuru ya Audasi Kabura.
mu mugambwe wa Rwagasore co kimwe no mu mugambwe CNL umunsi w'Imana uheze abayoboke b'iyo migambwe ntiborohewe mu gihe mu ntara ya Ngozi no mu zindi ntara zitandukanye zigize Uburundi ubwo abanywanyi b'umugambwe CNL bayoboka Gatoni Rwasaba ariko barikazanura bariko barakubagurwa bazira gushaka kwishikira mu ntara ya Ngozi ahariko hararemeshwa ikoraniro bavuga ko ryakoranijwe na makurata ntaco bakimvuna ataburenganzira abifitiye mu ntara ya Makamba komine Nyanzarake abayoboke b'umugambwe Iprona ku mutumba Buheka zone Kazirabageni ntibari borohewe ubwo bari bikazanuye biteguye kugirishwa inama n'indongozi zabo zaje ziva imakamba zishikiye kuri uwo mutumba umukuru wo mutumba yabamenyesheje ko batemerewe gukoranira mw'ico kibanza abagiriza ko batubahirije amategeko mu gusaba uruhusha ababijejwe ivyamirirwa kure n'indongozi z'uwo mugambwe bavuga ko ari akarengane uwo mukuru w'umutumba Buheka ariko arabagirira bakamenyesha ko ibisabwa byose babicishije mu nyandiko bari babikoze mbere na kopi zabyo zo kuvyemeza bazifise ni mu gihe no muri komine Vugizo intara ya Makamba hari haheze indwi zitatu ikibanza abanywanyi b'umugambwe Iprona bari bahisemwo gukoraniramwo banagitunganije neza bubatse amahema eka bashinze n'amadarapo y'uwo mugambwe bagize gutya babona imbonera kure zibashwayemwo amahema baratabura amadrapo barambika hasi abajejwe intwaro barorera bagize ngo barabitura kugira izo mbonera kure zihanwe kugeza n'ubu abajejwe intwaro haba muri komine Vugizo canke mu ntara babarevye utwininga abayoboke n'indongozi mu mugambwe Iprona bakaba babuze ayo bacira nayo bamira bakidogera abajejwe intwaro mu ntara ya Makamba ko aribo bari nyuma y'iryo burabuzwa ry'ibikorwa byabo vya politike bafatanije n'indongozi z'umugambwe CNDD FDD na rirya umugambwe uri ku butegetsi usa n'uwagize ingendo yo kuburabuza iyindi migambwe bitavuga rumwe nawo cane cane iyo himirije amatora mu ntumbero guca intege iyindi migambwe isa nikomeye iyo biketse ko yohava ibatwara amajwi mu gihe c'amatora bagasaba abarongoye umugambwe CNDD FDD n'indongozi mu ntwaro ikomoka kuwo mugambwe guhindura ingendo bakamenya ko igihugu bagisangiye n'abandi bayoboke b'iyindi migambwe kandi ko inzira yo guhiganwa biciye mu matora atawandya wangura ariyo nzira yonyene yokiza Uburundi hagatsimbatazwa amahoro ashingiye ku ntwaro ya demokrasi. Odas Kaburo abagize inama ya bose yishira hamwe rya basketball mu Burundi basaba umukozi w'Imana Jean Paul Manirakiza arongoye iryo shira hamwe gutuma kinama yihuta ya bose idasanzwe kugira bige ikibazo kimwe rudende rwa nege gusubira kwihweza ibyisuzuma ryakozwe muri iryo shira hamwe kuvyerekeye ikoreshwa ry'amafaranga audit hamwe no gufata ingingo bakabatomora neza ko iyo nama itegerezwa kuba imbere y'iminsi 60 kuva umunsi bashikirijwe ko iryo kete ivyo biruko mu gihe inama yaheruka yari yategetse ko hokogwa isuzuma kuko ngo hibonekeza utunenge mwikoreshwa ry'uburyo bimwe mu biri muri ico cegeranyo bikaba vyerekana ko hari bitagenda neza. Nebura matari w'intara ya Kayanza amaze kugerageza kumvikanisha inshuro zitatu zose abarongoye societe Imenaso Musubire hamwe n'abakozi 117 baheruka kwirukanwa n'iyo societe abo bakozi bavuga ko batanyuzwe ni mu gihe kuri uyu wa mbere uheze ariho yabakoranya irigira gatatu umwe mu baserukira abo bakozi avuga ko bagiye kungururiza mu nzego zo hejuru kugira ngo barabe ko botunganirizwa nk'uko bavyifuza. Abo bakozi bavuga ko birukanywe hadakurikijwe amategeko y'amarabura matari w'intara ya Kayanza. Colonel Remy Cishahayo avuga ko akoranye n'umuhanuzi wiwe ajejwe amategeko hamwe n'ujeje imibano ngo basanze abo bakozi birukanywe hisunzwe amategeko kuko ngo ivyo uruganda Imenaso Musubire rusabwa n'amategeko rwabikoreye abo bakozi. Mu gusozera makuru yacu no munsi hatangujwe amasezerano mashasha contrat de location de stand hagati ya Aubert n'abadandaza bafise ibibanza mu masoko yubatswe canke arabwa na leta. Ico gikorwa catangujwe icese kuri wa gatatu na Jean-Claude Manirakiza umuyobozi mukuru w'ikigo Office Burundi de Recette mw'isoko yo mu ntara ya Muyinga nk'uko warongoye Aubert yabimenyesheje
n'igikorwa kizobandanya no mu yandi masoko yose yo mu Burundi. Abadandaza bashimishijwe n'ayo masezerano mashasha kuko ngo aje kubasahiriza, bakaba bahawe ikiringo cyo kugeza muri ruheshi mu mwaka kugira ngo babe bahejeje kuriha ibirarane baheranye. Tubibutse ko ico gikorwa gikozwe inyuma y'uko leta iherutse kuduza ibiciro by'ibibanza mu masoko atandukanye, ivyateye kutumvikana hagati y'abadandaza hamwe n'abakodesha ivyo bibanza mu masoko ya leta. Amakuru tubateguriye na agarukiye, mwakoze mwese mwayakurikiranye. Uruganda rwa Radio Plus FM y'ugaruka gugo yatorokanije ndabakengurukire, nibagiye Chanel na Iraja yari karamfasha mu buhinga bw'ivyuma. Naje wejo Philibert Karangwa na Konda yabashikiriza muhundire duhane sango ku munsi wejo na gahwana.